Yes, nabaramukije mwese bakunzi ba Black T. Ni mwiriwe kuko aha ni ku mugoroba. Right now ndi kuri Karera Beach. Andi kumwe na Pastor Jeff. Ndakora mucye Pastor Jeff. Mahoro murakomeye meze neza. Meze neza. Yego. Ubikirundi kiraduka. Ndagerageza bukebuke. Byagenze gute? Biko bigera neza abantu bari bazibaze kusugikira turashima Imana. Yego. Mu Burundi. Aha ni d'abord kwanza tuje nigiki kigutuma uba wibereye mu Burundi. Burundi n'ahantu heza ndahita mustard seed. Ndazi mustard seed n'akantu gatoye ukaciye ahantu gashobora gukora ikintu kinene ya cyane. Ujya kwa Israel. Aha. Yego. Burundi burakomeye cyane n'abantu beza kandi barafise urukundo. So ibintu ndakunda mu Burundi. Yego. Nka wewe ubonye abarundi ko ndazume ngo umuganda. Nivyo? Oya siri muganda niko narorera karangamu. Yego oya kuko urumva ari abantu usanga ari abarundi mugabo batazi agaciro k'umurundi. Nka wowe rero uvuga uti ndi umuganda maybe hariho n'amavuta kandi wasizwe usanzwe ufise. Ubonye umurundi wewe ni gahe banga wahishuriwe wabonye mu murundi binatuma gushaka kuno munota umaze imyaka myinshi uri kurakorera ubutumwa bwawe mu Burundi. Razi mu Bibiliya hariho umuntu yitwa Abraham. Imana yaramubwiye haguruka genda uzokoreka ahantu uzoba uzoganza ubutunzi n'ibindi bintu. Jewe ndazi Imana niko yabikoze. Yavuye mu Buganda izanga mu Burundi kandi arabiganza b'Imana ariko arafasha mu bise duko turakora. Ego abagenzi abanywani abantu twahuye good friends abantu fashana abantu bakukunda ibintu tukora turakora so je nabishimira Imana. Yego imbona ngani pamoja. Yego pamoja ahanini guhera mugitangura pamoja ahanini mwatanguye pamoja mushaka gushika kuki? Twashaka kuhuza abantu kuva mu Noro kuva mu Sudi kuva abantu b'imyaka yose umuto umunene akuze kuza ahantu bakanezerwa bakano celebrate. Kenshi abantu barazi akakiza n'ibintu byo kwicara muri eglise nyene na ukujohera kuri kandi bakaguma bakaba board. So pamoja n'ahantu kuza umunezero you have fun ukahura n'abagenzi n'abana n'ahantu ukavyora umuziki papa na mama bose barawumva barawunezera nakindi gufasha abajene n'abantu bakuze kutufasha empower the next generation. Ego muga pasi bile minimwe yatwara amafaranga menshi kuki nigiki kibakomeza ingoga zo kubandanya mubikora mu gihe abantu benshi bidogera ama evenement mu Burundi yuko kenshi basohora menshi nigiki batuma buri mwaka n'umwaka ugira kane kubera n'urukundo ufise urukundo rw'ikintu barakirama you put in everything you have. So we are a team sumuntu umwe n'abantu benshi abajene kandi jewe ndakundira pamoja abajene bose they are under the age of 25. Turazi kuhandika makete tukabasaba sponsor tukavugana n'abantu benshi bakatufasha so kandi turafise Imana. Ufise Imana ufise kwizera so turabishimira Imana. Ego uno mwaka ugira kane mbe ikivugo cy'uno mwaka ni cyagote ko ndakunda cyabanga okay nizere ni umva nico kivugo cy'uno mwaka. Ego murabona kweri yuko biza gukunda yuko iyo message ko abantu benshi baza mu bintu bakabona ikirori baje kuryoherwa basi mugabo ugasanga cya kivugo kimwe cy'wanyu mufise nta kintu atasha vise apati byari biryoshe byari bimeze uko mugabo ugasanga mwebwe objectif yanyu natasha ni cya kintu no musikiri special mu ishule sibana bose ndi barashoka wanaweza wakapita ma examen. Ndio wengine wanaelewa wengine hawaelewi lakini wadogo wenye wameelewa watapata message. Mimi chenye napendaga iyo theme yacu abajene tuko turakorana bo barayumva kandi n'abalideri bazobwira abagenzi baba abamizisheni bose n'ababilideri kama naambia wewe naambia mwingine na wengine nataka sasa ya message imwe ndazi niratangwa ndashaka kuyibwira ugereka yadukurikirana ndire mu gusozera. Bible ivuga muri Joshua 1:5 say be bold and confident shiramanga Imana ari na wewe. Ndazi turotwere mu bigihe bigoye iki akini pambana Imana aiko na wewe ndo hivyo mu ndoto ze wawe vision kama uko na vyumviro just let God be the lead. Be bold, don't give up. Yeah
kubera kenshi mu Burundi murabizi economy irafise ingorane gate y'abasponsor barakwa na mahera bafise lakini tunasema iki kintu turakikunda wache tupambane tu kandi bariko rabona Imana yakoze neza cyane maybe bataelewa tu ni pole pole uko biri kose uko mwatanguye umutwaro ni nguvu mwakoresha ubwa mbere ndibazo byarahindutse ubusiko biri ubu arakunguko imvune zigenda zigabanuka maybe kubera team irikere yongera abantu bako bafise ubumenyi benshi cyane barazi ma event turiko turakorana abantu bariko barakura mu bintu be event so turiko turaduga buke of course ari ibintu biratugoya nta kintu kiri perfect sibyo but we are proceeding turiko turagenda imbere turiko rutiga amakosa ya last year siyo makosa y'iyi mwaka ego so we keep on changing try to do better thank you pastor asante sana ndagushimiye turaza gusubira kuganira maybe n'ivyahera turabinge n'ibyo byagenze sawa byageze neza nta kibazo safi sana bakunzi ba Black TV ni Pastor Jeff numwe mu bategura iki kirori cya Pamoja turaza kuganira n'abandi